rirongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye yabaye kw'igenekerezo rya 19 Myandagaro uno mwaka. Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano y'imigenderanire mu vy'ubutunzi hamwe n'ubuhinga hagati ya Repubulika y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba yashizweko umukono i Dubai kuwa 10 Munyonyo umwaka wa 2021. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro niwe yarungitswe na Leta y'u Burundi gusigurira abakenguzamateka iyo nteguro y'ibwirizwa. Bimwe mu vyo yamenyesheje umushikiranganji Albert Shingiro yavuze ko ayo masezerano agamije gutsimbataza imigenderanire yari hasanzwe hagati y'ivyo bihugu vyose, akaba azotuma kandi hashirwa mu ngiro politike nshasha mu migenderanire ijanye n'ivy'ubutunzi nko guhimiriza abagwizatunga kuzana imitahe mu gihugu, guhanahana ibidandazwa no kurahura ubwenge n'ubuhinga vyokoreshwa mu vy'uburimyi. Ayo masezerano rero muri make novuga yuko imvo n'imvano ihagaze cane nko ku nkingi zishika nka zine. Ubwa mbere amasezerano agamije gufasha kugira ngo ibihugu vyacu uko ari bibiri bishobore gutsimbataza imigenderanire myiza hagati yavyo. Ivyo gutsimbataza imigenderanire naho hagati y'ibihugu nk'uko mubizi ni igikorwa ca misi yose, umuntu agenda agerageza misi yose yenyegeza avomera kugira ngo arabe ko hariho icosumba ikindi. Amasezerano rero imigenderanire koko hagati y'ibihugu vyacu isanzwe ari myiza, mugabo twaragerageje kugira ngo dushobore kuraba ko nk'ibisata bimwe bimwe twahora dufise mu migenderanire vyoshobora kongerezwa. Iyo rero akaba ari imvo igira kabiri igamije kongereza ibisata dusanzwe dufitaniyemo imigenderanire n'ico gihugu. Nk'uko mwabibonye muri amasezerano, ibisata bigiye kuduhuza ni byinshi cyane bisumba uko vyahora. Yindi nkingi y'imvo n'ivano y'amasezerano novuga ko ari gutsimbataza ukwizerana hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri. Murazi yuko amasezerano nka benaya iyo tutashize mu ngiro ku vy'ukuri, igihugu kimwe kitashize mu ngiro, nta sentare mpuzamakungu duheza ngo twitware ko kubera atashizwe mu ngiro. Amasezerano ahagaze ku kwizerana hagati y'ibihugu bibiri, byo twita muri Gifaransa respect mutuel et confiance mutuelle. Rero aje gufasha kugira ngo kwizerana kugende gutera imbere hagati y'ibihugu vyacu n'abene gihugu b'ivyo bihugu ko ari bibiri. Iyindi nkingi ikomeye cyane mu mvo n'imvano, amasezerano agamije gushira mu ngiro politike nshasha y'igihugu cacu mu bijanye n'imigenderanire, ari politike ishaka gushingira cyane ku bijanye n'ubutunzi. Nico gituma rero ibikorwa byose imigenderanire dukora muri ino misi twisunga cyane iyo politike twise muri mu Gifaransa diplomatie économique, kugira ngo dushobore kugerageza gusohoka muri politike imigenderanire twari dusanganywe wasanga ihagaze ku bintu byinshi muri rusangi, mugabo atakintu ubona kiboneka coza gifasha abene gihugu mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Iyo politike nayo nkuko mwagiye murabikurikirana ihagaze nayo nyene ku nkingi novuga nka zitanu. Inkingi ya mbere niyo guhimiriza abagwizatunga bakava amahanga kugira ngo baze mu gihugu iwacu bazanye imitahe, kugira ngo bashobore no gushiraho amahinguriro yofasha urwaruka rwacu kugira ngo ruronke akazi. Nk'uko mubizi urwaruka ngaha rugize ibice birenga hafi 65%, kandi mukamuzi ko benshi atakazi bafise kandi bafise n'impamyabushobozi. Twibaze rero ko abagwizatunga bakava amahanga baje ari benshi, bagashira amashira hamwe, urwaruka ruzoshobora kuza ruronka akazi buke buke. Iyindi nkingi ya kabiri iyo politike y'imigenderanire n'andi makungu shasha ihagaze cyane ku bijanye no guhanahana ibidandazwa, ivyo twita les échanges commerciaux. Guhanahana ibidandazwa rero ni ibintu bikomeye, kuko iyo twimbuye vyinshi tugashora niho turonka najya amahera y'agaciro kugira ngo dushe kugura n'ibindi vyankenerwa mu bindi bisata.
inkingi ya gatatu ijanye n'ico no kwita kurahura ubwenge n'ubukerebutsi n'ubuhinga mu bindi bihugu byo twita mu France transfer de technologie kugira ngo dushobore kuzikoresha na cyane cyane mu bijanye n'uburimyi kugira ngo dushobore kwimbura ibintu byinshi mu itongo rito kandi mu mwanya muto kuko tugumye turima nk'uko bisanzwe turima turaba gusa isoko yo ngahi Burundi turaba ibyo dushaka gushora mu mahanga murumva rero ko byo tugora tutoza turaronka bene mu mahera y'agaciro ashaka kudufasha kugura ivyankenerwa bindi. Iyindi nkingi ya kane nijanye no guhamiriza barukera rugendo kugira ngo baze ku bwinshi aho iwacu mu Burundi bakingiriwe kugira ngo nabo nyene uko mubizi barukera rugendo baje bakamera nk'imisi 10 ntibabura n'amahera agaciro basiga ngaha mu gihugu iwacu. Icanyuma nikijanye no gushiraho inyubako zikomakomeye inyubako ziterambere nk'ibijanye n'ibibuga vy'indege amabarabara y'indarayi ibivuko n'ibindi. Mu bibazo vyashikirijwe umushikiranganje abakenguza amateka barashatse kumenya ko ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano cyo bari kurikiranirwa hafi ko boza baragiranira amasezerano yo kuza barahanahana ivy'igihugu kiba gikenye ikindi kibifise aho batanze akarorero ku bitoro Uburundi nabwo bukabaha ikawa canke icyayi. Turabona ko koko muriko murakora kugira igihugu twugururirwe imihora hirya no hino dushobore koroherwa gukora ibikorwa bitandukanye. Ni vyiza cyane rwose turabishima. Hama naguma kubabazanya ko bamushikiranganje naho mwavuze yuko igihe akoro izoba ibaye sinye ariho muzoca mugira amasezerano aboneka neza ku vy'ubutunzi vya commerce vy'urudandazwa nta kuntu mwiyumvira turavye bijya bihugu bajya barabu baranwa cyane barakunda cyane ikawa baranwa gakawa cyane ndetse n'agacayi barakanwa cyane nta kuntu mutegekanya ko mwogirana amasezerano aho hoba échange carburant café carburate narijya ubu leta ritwe twitunganiriza ubu ikiritunganiriza ivyo bidandazwa mbega hoho ko mwavuze ko ari diplomasi économique abaduserukira mu bihugu bageze ku ruhe rugero mu kumenyekanisha ibiterwa njabukamazi dufise ngaha mu Burundi. Umushikiranganje Albert Shingiro nawe yaciye atanga umuco ku vyabajijwe n'abakenguza amateka ati turumva yuko muriko murashira mu ngiro ico twise politiki imigenderanire ihagaze ku butunzi aravuga ati none murashira umukono ku masezerano ati ndazi yuko mu Barabu bakunda kunywa ikawa bakunda kunywa icayi ati none ntakumuza muragiranira amasezerano kugira ngo no vyita bijya bita mu France le troc baduhe cyo kwita ibyo dukeneye natwe tubahe ibyo bakeneye mwavuze carburant hanyuma natwe kumbe twahaba ikawa cankwe icayi ibyo bintu biri mu bintu dukunda kuyaga nabo nejo bundi mperutseyo navuganye na mugenzanje ingene vyogenda yuko bashaka kuduha nk'igitoro natwe tukabaha nk'ivyo bokenera aravuga ati ku vy'ukuri ivy'igitoro vy'urudandaza ni ibintu bisaba amahera amakashi muduha amakashi atubwo ico mwosaba twobaha igitoro ku biciro vyiza tukabaganiriza gatonya gusuvya abandi mugabo tugakoresha amakashi kuko hari igihe mushaka kugira n'ibindi mutanga muga cyane si ivy'ikawa canke vy'icayi ku vy'ukuri ndibaza ko nk'inzahabu bishaka gukunda twarose nk'inzahabu nyinshi turashobora kuzitanga kugira ngo baduhe iki gitoro muga murazi yuko ivy'inzahabu byari maze imisi abantu benshi umwe wese hirya no hino ashobora uko yigombeye mugabo intumbero shasha n'icubahiro mu kwiguca ciza cy'u Burundi niyo yuko byose byoja hamwe kugira ibanki yacu BRB abari yonyine ishaka gushora ibijanye n'inzahabu nivyagenda gutyo tuzatugira
inzahabu kumbure nyinshi dushoboye kuza turazitanga nk'ingwati kugira ngo turonke ivyo dukeneye, kuko ku by'ukuri iyo igihugu kidafise ico no kwita de reserve y'inzahabu iboneka, rimwe na rimwe no gusaba ideni biragoye. Murazi yuko natwega abantu dusanzwe tugiye gusaba ideni muri banke batubaza ati none mu gihe utoriha woduhiki, kenshi ifo ko ufise inzu ufise amatongo, nabo niko kuko bavuga ati none nk'ubu amahera mudusavye 60 millions y'amadolari, ati none mutarishe bikabagora tuzofatiki. Mugabe mufise inzahabu nyinshi muri ico gihe barabizera bagashobora kubaha ideni riboneka. Nuko nocishura mu ncamake mwanavuze ati none ubuserukizi bwacu mu mahanga burashobora kumenyekanisha bikwiye ibidandazwa by'u Burundi na cane cane nk'ivyikawa n'icayi. Icyo nababwira nuko intumbero yene cubahiro mu kwiguca ciza cy'u Burundi, intumbero yampaye kwijanye n'abaserukizi, avuga yuko abaserukizi batazoshobora guhimiriza abagwiza tunga kuzana imitahe yawe Burundi cyangwa ngo bashobore gufasha mu ivyo guhanahana ibidandazwa, ko abo bantu ku by'ukuri umuntu haciye igihe kiboneka bashobora no gusezererwa, kuko turiko durashira mu ngiro iyo politiki imigendanire ihagaze ku butunzi. Abakenguza amateka bamaze guca irya nino iyo nteguro y'ibwirizwa baciye bayemeza 100%.